arico gituma ibihugu bya Afrika bikwiye kuza birabigirako nubwo tuvuga ko abantu bariko baragwana ariko urabona ko abantu bari professionnel mu kugwana oya mu migenderanire y'ibihugu mu migenderanire bari professionnel ni bafata ingingo z'ibigomba ko z'ivyifuzo vyabo nubwo bariko baragwana ikibuza yuko bahura bakavugana ico ni ikintu abanyafrika benshi tudafise turagwanye tutegeza kuwe bana cyo baba duce ducubana burundu imbari ni n'ahantu duhuriye rituramuka oya bajya barazi yuko bagwana dini faso professionnel kugwanira kugiranira amatati mu buryo buri professionnel ako kantu mwiye gukiga tukagiranira amatati mu buryo buri professionnel ati ico duhuriye niki amategeko nk'akarero no guha nibyo abanyamuraya bariko baragwana na Burusiya ariko baradandaza barahana hari ibintu bavuze ati ibi nabwo turiko turagwana tuzoguma tubihanahana biteye amakenga urumva navyenesha bati ni professionnel icyo kintu professionnel ibintu abarusi barashora ibintu abacasumira mu Burusiya kandi abarusiya barashora ibintu muri Amerika mugabo ibyavugiweyo ni byinshi uri kuraraba ibiganiro byagiye birakurikira bivugwa nk'umure byinshi tuzogenda turabimenya buke buke ariko hanini nuko Trump amaze kubona yuko umukino w'ubutunzi n'iterabwoba butari kurapasa yabaye muca bugufi bisanzwe Trump arazi ko ari umuntu ukomeza umudanda bisanzwe ujya mubonana naho bavuze ko ari wo gukemura ikibazo ca Ukraine n'Uburusiya ariko hanini Trump wasa n'umuntu higaniriye ibya business na Putin baravuga ni bya uko bakorana business ariko kandi Trump imbere yuko ujya mubonana uba yari umuntu avuga yuko hategetswe kuba socialist cyangwa guhagarika intambara bisanzwe abanyaburaya bariko barakoresha umukenyero wo guhagarika intambara kubera yuko Putin arabarembeje abayikanye barimo baravuga bati muhagarika intambara hanyuma imaze guhagarika turondera kandi dose twisuganye tubaho tundi dukoresha basubire bagaruke bafise ingofu Putin nawo uwo mutego rero ntashobora kugwamo kuko yarawuguye ubwa mbere yarawuguye 2014 yarawuguye Ukraine igenda iritegura ifashijwe nande n'abaoccident ure Putin avuga ati tuje mu mugambi w'amahoro mugabo tukume tugwane nitwagira ico twumvikanye hazoba serufe mugabo tutarumvikana turi mu nzira y'amahoro atari byo vuga ngo duhagarike gusa tugire pause muga hari yabaguma bashira y'ibigwanisho yateye ubwoba abanyaburayi baragira ubwoba avuze ko azobadugiriza ibyo ashaka barabikora atera ubwoba ubuhinde buravuga bati twebwe dushobora iti ntibikunda twebwe tuzoguma tudandaza n'uwo dushaka kubera yende isanzwe igura petrole nyinshi mu Burusiya kubera yuko abanyaburaya bafashe ibihano baravuga bati ntituzongera kugura petrole na gaze byo mu Burusiya abarusiya n'abahinde baca barakora business barakorana baravuga bati twe tuzoyishora iwanyu ya gaze ya petrole twadushora mu Burayi hanyuma abanyaburayi nabo bazoca bayigurira mu yandi majambo no kuvuga yuko cyakintu biri mu bwenge bw'isi ibihano barabifashe ni ukuvuga icyatumye ibihano byo kuri bidakora nuko baba Rusiya bararonse ingene babikontura n'abanyaburaya navyo ibyo bakeneye mu Burusiya bararonse ingene babironka Reka nongere ndabashimire mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast mwarakoze cyane kubandanya mudushigikira ndetse no gukurikirana ibiganiro byacu tubikora ku nyungu zacu ariko n'inyungu zanyu zirimo ko ni buryo kuganira no guhana ibyiyumviro mu buryo bwo kubaka societe tubayemo nitwa Suleimani niyo nkuru aha ni muri Utamu Podcast ni muri studio ye twicaye muno munsi nongeye kugira amahirwe yo kwakira Nkinzingabo Isayi umwe mu barundi novuga ko bafise icyo no kwita knowledge ubumenyi amaze kuronka kuvyerekeranye n'izi ntambara ziriko ziraba kuri ino si cyangwa sibera kuri ino si na cyane ku ntambara ya Ukraine niyo tumaze imisi tiko turaganira ko Ukraine n'Uburusiya mu gihe giheruka twaganiriye ku vyerekeranye n'Uburusiya uko intambara yatanguye nahigeze mwa kino gihe ariko uyu munsi yongeye kugaruka muri studio Nkinzingabo ndaguha ikaze muri Utamu Podcast kandi murakoze cyane mbere nagira mpamagarire abakunzi
Bawutam broadcast mbere n'abarundi muri rusange mbere n'abanyarwanda ko n'abantu benshi bumva ururimi rw'ikirundi abanyamurenge yego bari muri bagende Uganda bafyonde kuri subscribe kubera yuko abanyafrika turafise ingorane yo kudashigikirana bashigikire Papa Utamu kuko ariko akora ibintu bidasanzwe mino misi iki gihugu ciwacu no mu karere ko nibyo hariho n'ayandi byose bya broadcast ariko nibake usanga barimo barashiramo ingufu mwa bino bintu kugira ngo abantu baze bararonka ibindi bintu ahandi hantu bakura amakuru ibintu bitandukanye urashobora rero kubandanya urakoze cyane ni nkinzi ngabo umva ko afise byinshi yabane mu buzima busanzwe tuzatura mwikora ko impanuro ziwe ni zirakomeye ikibazo uno munsi nifuza tuganira ko cyangwa se byo nifuza tuganira ko uno munsi nicerekeranye n'umubonano wa Putin nande na Donald Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Putin yahuye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Putin tuzi ko afise umutahe umurondeza kandi washizweho nabo banyaburayi ugashigaho na Amerika, niko no bivuga CPI. Hanyuma inyuma yaho Putin yahuye na Ukraine, Trump yahuye na Ukraine ahura na bya bihugu by'abanyaburayi n'ubundi, kandi inyuma y'umwanya muto cyane. Ivyo rero ibyo navuze ko tugiye kuganira ko, ariko imbere ko tutangura neza na neza uyu munsi intambara muri Ukraine ihagaze gute na hagati y'Uburusiya na Ukraine ihagaze gute, isi kirabera mu kahe gace aho twovuga ko bikomeye cyane mwa kino gihe ni he? Muri misi intambara muri Ukraine isa nuko igeze mu gice cayo gikomeye kubera abarusiya bari hafi gufata Donetsk yose ugagace ka Luhansk intara ya Luhansk yo barayifise ubu rero barimo baragwana no gufata intara ya Donetsk basanzwe bafisemo ibice birenga 70% Donetsk mu icamagare bayifashe nabo basa n'abayifase baracasigajemo bisagara bikomakomeye nk'umugwa mukuru wa Donetsk bita Kramatorsk hariho ubu rero intambara ikomeye aho bita kuri mu gisagara ca Pokrovsk ni gisagara naco gisa ni cegereye ico ca Kramatorsk wako abarusiya ni bagifata hazoba hasigaye gato cyane kugira ngo bafate ico gihe umugwa mukuru wa Donetsk cyangwa wa Donbass rero ibisagara bisa nkuko intambara ikomeye mu hariho igisagara ca Kupiansk kiri mu ntara ya Kharkiv naco basa n'abakizungurutse mbere amakuru avugwa yuko abasikare baba bamaze kugishikamo Pokrovsk nayo basa n'abamaze kwizunguruka rero n'umwanya tukumva yuko Ukraine ico gice ca intara ya Donetsk bayifashe yose ibyo rero bikazoba biriko biratuma za ndoto za Putin zatumye atanguza intambara azishikako ico ikindi twabwira abantu abarundi canke n'abandi banyafrika bashobora kutwumva nuko mu bisanzwe iyi ntambara ntabwo hanini ari ibintu byo kurwanira uburere hanini byihutirwa ahubwo igikuru no guhezanya ingufu guhezanya ingufu tindakumarira uzoshobora kugira ingufu zishobora gutema igihe kirekire ni wazotsinda kandi biraboneka ko abanyaburaya batiteguriye intambara y'igihe kirekire bari bazi kandi ibintu by'umwanya muto nkuko babivuze mu kiganiro giheruka bari bazi kandi ibintu by'umwanya muto bikaca birangira ariko byabaye iby'umwanya muremure bari bazi yuko iyi ntambara izomara umwanya muto kuko bo ico bari bishimikije cyane mu bisanzwe nta nubwo bari bateguye yuko bazogwana nyene by'amasasu bavuga bati nitwafata ibihano bizokora muri yamvugo yabo ibihano bizokora umuti rero baza kugira ingorane ibihano basanga abarusiya baramaze kubyitegura bya bihano bimera no gusuka amazi ku kwibuye ntaco rero byafashije bica bituma intumbero y'intambara bisanzwe nta plan B bari bateguye kuri iyi ntambara ariko ituma twovuga yuko intambara bayitsinzwe abanyaburayi baracatera imigere no kuva ibihano ataco byashoboye gukora intambara barayitsinzwe mu byukuri rero hashushe ni imisi nubwo bucuvuze nyemerera rero ngeze ngaho uyu perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aherutse afise umutahe umurondeza mutahe tuvuze mutahe ndavyite ngo kimwe sinumenero ni nkamanda okay ni manda no kuvuga ngo
afise manda umutaha umurondeza ahari hose kashobora gufatwa ubwo twabonye ahuye na president wa leta zumwe za Amerika kwiginikizo rya 15 ukwezi k'umunani 2025 ivyatangaje isi yose ati ni gute umuntu afise umutahe ahura na president wa leta zumwe za Amerika kandi nawe mu burimo babahanganye bivuga yuko bashobora kuba ari sanzwe bajya abagabo rumba batambana bazinanye arico gituma ibihugu bya Afrika bikwiye kuza birabigirako ubwo tuvuga ko abantu bariko baragwana ariko urabona ko abantu bari professionnel mu kugwana oya mu migenderanire y'ibihugu mu migenderanire abantu bari professionnel ni bafata ingingo z'ibigomba ko z'ivyifuzo byabo nubwo bariko baragwana ni kibuza yuko bahura bakavugana ico ni ikintu abanyafrika benshi tudafise turagwanye tutegeza kuwe bana cyo tubaba duce ducumana burundu imbari ni n'ahantu duhuriye ntituramuka oya bajya barazi yuko bagwana dini faso professionnel kugwanira kugiranira amatati mu buryo buri professionnel yego ako kantu nkwiye gukinga tukagiranira amatati mu buryo buri professionnel ati icyo duhuriye niki amategeko avuga nk'akarero no guha nibyo abanyaburaya bariko baragwana na Burusiya kuko baradandaza barahanahana hari ibintu bavuze ati ibi ntabwo turiko turagwana tuzoguma tubihanahana ibiteye amakenga urumva navyenesha bati ni professionnel icyo kintu professionnel ibintu abarusi barashora ibintu abarasumira mu Burusi kandi abarusi barashora ibintu muri Amerika naho yo nahitira ko nabonye avuga ngo ibintu byinjira ngagiye gushirako intuze ya ngo ngamakori amatagisi ngo yiyongere ku bintu mu Burusi bafise ingorane mugabo babikora dini faso professionnel ako kantu ni kantu karakwiye gufasha umuntu wese nimba wankanye n'umuntu mwankane dini faso professionnel nimba papa utamu ari washoboye kumonta ama video nimuce mwankana ucuvuga ati nzomuramutse kandi uzi ko ariho service atanga ukeneye kantu ni reka dukomeze rero Putin rero kwirigenekerezo yahuye na Donald Trump aho bita Alaska abantu bane bajije vyinshi uyu mugabo nibiki bigenze gute rero intumbero yari igihe muri ma wari wavuze ku by'umutahe reka nabyo tubivuge ko bisanzwe ujya mutahe uri kurabiraba wase sentare mpuzamakungu CPI isa ni sentare yashiriweho ibihugu biciriritse bidafise ingumvu ataco bivuze kugira ngo bayikoreshe mu kuguma bankadra mwicamake ya colonization ibandaneza muri ya CPI icamwe hariya rero mugabo ku gihugu nk'Uburusiya CPI ntakivuze na cyane yuko yaba leta zunze ubumwe za Amerika yaba n'Uburusiya nta kimwe casinye muri se ajya amasezerano nashiraho ya sentare mpuzamakungu rero bigatuma ku ruhande rumwe nibyo Amerika ntabwo yari oblige gufata Putin kutasinye ku amasezerano ariko kandi ibyo ntibobyitwaza kuko ntiworeka gufata umusuma ngo nuko utasinye amasezerano oya cyangwa ngo umugizi wa nabace cyangwa bamufatiri wawe bari ngo nuko utasinye amasezerano ncumureka oya ari ubundi ari umuntu wanciye aho ni bari kureka kumucakira bari gucamufata bari kumucakira rero ikintu cabaye reka tuvuge ku byabaye imbere yuko ijya nama ujya mubona nuba murazi yuko President Trump yari amaze iminsi akarira ibihugu nka Inde ibihugu nk'Uburusiya ibihugu nka Brazil bisanzwe bisumira mu Burusiya yarimwe arabikarira avuga ati igihugu kizosubira gusumira mu Burusiya tuzogiriza amakori 100% kuri ku Buhinde ho yari yagize 25%. Abahinde bavuga ati twebwe ibyo bintu ntituzobikora acaduza ashira ku 50. Mugabo aguma avuga ati tuzoduza no gushika kwijana. Rero ikintu catangaje Putin gituma amera nk'umuntu ariko aranyonga asubira inyuma yisubiyemo Putin Trump yateye ubwoba abanyaburayi baragira ubwoba avuze ko azobadugiriza ibyo ashaka barabikora atera ubwoba Ubuhinde buravuga bati twebwe dushobora ntibikunda twebwe tuzoguma tudandaza n'uwo dushaka kubera yende isanzwe igura petrole nyinshi y'Uburusiya kubera yuko abanyaburayi bafashe ibihano baravuga bati ntituzongera kugura petrole na gaze by'Uburusiya Abarusiya n'Abahinde baca barakora business barakorana baravuga bati twe tuzoyishora iwanyu ya gazi ya petrole twadushora mu Burayi hanyuma abanyaburayi nabo bazoca bayiguririwa mu yandi majambo no kuvuga yuko
cya kintu biri mu bwenge bwinshi. Ibihano barabifashe ni ukuvuga icyatumye ibihano by'ukuri bidakora nuko baba Abarusiya bararonse ingene babikontrola n'abanyaburaya navyo ibyo bakeneye mu Burusiya bararonse ingene babironka mani majambo ibihano burya bisa n'ibidahari tugiye kuvuga mu majambo kuko urumva ibyo bakeneye mu Burusiya barafise iyo babitora Abarusiya naho ibintu bari bakeneye Buraya barafise ibihugu babicishamo kandi ico gihugu c'Ubuhinde naco kiri muri bya bihugu by'ibihangange ku isi kiri mu bihugu by'ibihangange ku isi abo banyabure badashobora gukanga naho iyo Amerika idashobora gukanga Trump yarakanze Ubuhinde buranga akanda Brazil iramwankira akanda ku Bushinwa aratsinda acahindura umukenyero mu yandi majambo iyi nama yahuje Trump na Putin twoyita ko ari gutsindwa kwa Trump president wa Amerika Trump yaratsinzwe kuko naravye ku masanamu ingene yakiriye president Putin anako yaraciye bugufi Putin nawe atambuka yisanzuye nk'umuntu ariko atahamuhira ahindukira nkuko abantu bazavuga ati uyu mugabo agenda atambuka asanze amaboko ubona kari hareze urabona ko harageze n'igihe bagenda mu modoka ya Trump Putin nawe batangura kwinjira sigura ko yari yumva yuko amerewe neza atangorane ari en position de force ako anasabura afise n'ikintu kitwa kwiyumva Putin asanzwe ngo mu burya ngo ngo gusenga madani amaze kugira ku idani bari 9 siribuka neza ngo umuntu ntiyoroshe ko yaravuze ati mwe mushaka ko tugwana basi nimureke tureke iby'ibihugu muze twambare iteni tugwana umwe kuri umwe ari Putin rero mu bisanzwe tugarutse umubonano no kuvuga ko umubonano werekanye yuko Occidentali en position de faiblesse abanyaburayi baciriri atangupfa nta nguvu abanyaburayi nabo ne bashikiye Ukraine nta nguvu ko Trump yasa n'umuntu aciye bugufi ashaka kwemera ibyo Trump dinavuga mubandanya sinzi aho rero niho cyanibaza twitege ko havugiwe mwiki amakuru ibyavuzwe mwina hagati ya Ukraine ya Putin na Donald Trump umubonano wabo mu itangazo basohoye bisa nk'ugata kintu bavuze mugabo ibyavugiweyo ni byinshi ni byinshi uri kuraraba ibiganiro byagiye birakurikira bivugwa nk'ubure byinshi tuzongenda turabimenya buke buke ariko hanini nuko Trump amaze kubona yuko umukino w'ubutunzi n'iterabwo butari kurapasa yabaye nk'uca bugufi mu bisanzwe Trump arazi ko ari umuntu mukomeza umudanda bisanzwe ujya mubonana naho bavuze ko ari wo gukemura ikibazo ca Ukraine n'Uburusiya ariko hanini Trump wasa n'umuntu yiganiriye bya business na Putin baravugana ibya uko bakora na business ariko kandi Trump imbere yuko ujya mubonano uba yari umuntu avuga yuko hategetswe kuba socialist cyangwa guhagarika intambara wisanzwe abanyaburaya bari ko barakoresha umukenyero wo guhagarika intambara kubera yuko Putin arabarembeje abayikanye abarimo baravuga bati muhagarika intambara hanyuma imaze guhagarika turondera kanya dose twisuganye tubaho tundi dukoresha basubire bagaruke bafise ingofu Putin nawo mutego rero ntashobora kugwamo kuko yarawuguye ubwa mbere yarawuguye 2014 yarawuguye Ukraine igenda iritegura ifashijwe nande n'abaoccident ure Putin avuga ati tuje mu mugambi w'amahoro mugabo tukume tukwane nitwagira ico twumvikanye hazoba serufe mugabo tutarumvikana turi mu nzira y'amahoro atari byo kuvuga ngo duhagarike gusa tugire pause muga hari yabaguma bashira y'ibigwanisha rero uwo mugambi bamaze kuganira Putin Trump yasohotse avuga nka Putin avuga ati oya ahubwo ni hawo umugambi w'amahoro byo guhagarika intambara by'agahe gato ntaco byo ufasha bizigura yuko Trump yarabaye convainced n'ivyumviro byande bya Putin rero ikindi twobonamo nk'intege nke z'abanyaburaya nuko uwo mubonano batawutumiwemo ikibazo nyene abanyaburayi ntibari barimwo hari barabantu kuko mu bisanzwe iyo abantu bari mu conflict bo kabaye bahura kuri Putin kuri Trump kamemere bitangaza bisanzwe uravye bashatse kwerekana ko mu bisanzwe abagabo ari babiri ni Trump hamwe na Putin bajya abandi n'abantu intermediaire ntaco bavuze aho rero niho cenza guhera kuko ikibazo canje cyari kicerekeranye ni umubonano wa Putin na Trump babonanye ari babiri ariko inyuma yaho ngira ngo abantu bumvise igituma babonanye n'ibyavuyemo n'ibishobora kuba byaravugiwemo nibigiye kuri kumva Putin avuga ati nta ntambara ihagarara turagwana
ariko inyuma yaho gatoya aba Occident ndavuga abanyaburayi baci bahura na Nande na Trump nabo mu buryo bwihuse ariko bahura bari kumwe Nande na Zelensky kubera iki Zelensky atijanye wenyene nawe sagasuzuguro Trump yabaramugiriye gituma atijanye wenyene mu bisanzwe hari umubonano wari wabaye mu mwaka uheze wagasuzuguro wabaye mu gasuzuguro Zelensky aragirira ingorane arafatwa nabi gose abanyaburaya baje bamuhanuye ambwira ati we rero ntusubire bavuze ntuvuge nico gituma nubwo Ukraine yamubwira nabi Trump ntabwo yishura nishavu bari bamuteguye ariko kandi bagiye bamuherekeje ati niyajugumira ntazaze kubona ko twicaranye nawe ntaze kugira ubwoba uwo ni Zelensky akwere yamusuzuguye mu mwaka uheze yari yamumereye nabi yamumereye nabi imbere y'abamenyesha makuru aramwerekana nabi kandi Trump urumva n'umuntu ari militare nta diplomasi akunda gushira mu bintu avuga rero urumva ashavuye nyene yaravyerekanye rero muri iki gihe kuri uyu mubonano bari bamuhanuye bavuga bati wowe ntusubire kugenda wigira wabonye ko bari bamwambitse ni costume yahora agenda atwaye agapira urazi bari bamubwiye ati wambaye agapira ntuzigaruke hano yaciye afata ararondera ikoti ryirabura n'ibyo n'agashati kirabura yerekane ko n'ubundi atari mu bihe byiza ubwabo yatwaye costume nk'uko bari babimusabye rero abanyaburaya bo igihe catumye bagenda kwari kugira ngo batore raporo y'ibivugirwa hagati yabo ibyavugiwe hagati ya Trump na Putin na Putin umva bari bazi ko agiye aca baha raporo ati newe mwaganiye na Putin bari baje gutora raporo nk'abantu nyene bavuga bati ndimo byari byerekanye kari wabatwara baje gutora raporo kwa Sebuje n'ukuntu bagiye kubandanya bitwara abaha amategeko ababwira uko ibintu byagenze rero yarabashikirije aravuga yuko ibyo Putin asaba ko nabo barabizi asaba yuko Ukraine yemera ko bijya bice ubu bya Donbass biba iby'abarusiya point ikemera yuko itazopfa isabye kwinjira muri OTAN ibyo rero ibyo nibyamara kwemerwa bazoca rero baganira ibindi bizokurikira mu bisanzwe ibyo ntibiri mu biganirwa ku bwa Putin oya ibyo ni itegeko hariho n'ibindi asaba yuko hari bigwanisho batetezwa gutunga ibigwanisho byasakure bya ruhonyanganda imisanzu bavuga yuko Ukraine ni intambara ni yahera hariho amategeko izohabwa igisoda idashobora kurenza umubare w'abasirikare kugira ngo igitigiri cyeza gutunga ingorane ko Putin washaka yuko intambara ihera burundu ko umuntu ntiyamaho avuga ati ninapfa iki kibazo ntagitoreye igihugu canze kizogira ibibazo abazonkurikira barashobora kutatahura bino bintu canke ntibabeseriye urabona hari abantu usanga ari ama generation mu ugasanga ntari seriye basanga barabatwaranye igihugu bakanuye amaso Putin navuga ati reka duheze iki kibazo ini for tout ntibizosubire kuba abanyaburaya nabo byarabananiye kwakira yuko batsinzwe muri iyi intambara yabananiye batsinzwe umunsi ibihano bafashe ataco byatanze kuko nibyo bari bateguye kandi byo bizumvisha Uburusiya ibihano bimaze kugera ku 18 ibihano 18 mu bisanzwe nta gihugu na kimwe kirafatirwa ibyo bihano bingana uko ku isi yabaho rero ibyo bigaca ariko ntaco biriko biratanga ako mu bimwe mu bihano tuzobigaruka ku gihe kimwe turaba ibihano Ukraine Uburusiya bwafatiwe 18 n'ingene bingana muri bimwe kuko ni byinshi ntaho bimara rero ibyo ibihano kimwe igihumbi ukava kuri kimwe ukaja ku 10 kwijana ku gihumbi igihumbi kimwe 18 bifatirwa Uburusiya mugabo Uburusiya nacyo byahombe mu bisanzwe ibyo bihano gufata cyo byakoze baratsinze kuko nta n'umwe yiteguye kuja kurwana n'igihugu gifise ibigwanisho ruhonyanganda kuko intambara hagati y'ibihugu bifise ibigwanisho ruhonyanganda nta n'umwe ayitsinda byo bari herezo ryiza inaco gituma badashobora kurungika y'abasirikare ntibashobora kurungika y'abasirikare kuko bagiye kwataka Uburusiya kandi urumva ari ibihugu byose bifise ibigwanisho ruhonyanganda nabo shavuga ati turabirekura mu Burusiya ngo bona bugiye gutsinda cyo ati Putin avuga ati ni gute isi yobaho Uburusiya budahari mpaka ikibatsi ntibikunda ya Trump yaramaze gutahura ko mu by'ukuri intambara bayitsinze rero arimo arashaka ingene tutazunze umwe yiva mu itamaramaye nk'uko byagenze muri Afghanistan yivemo n'ibyo mugabo biboneke kiheze mugabo ntiboneke ko kamere batsinzwe
bw'abanyaburaya baracatera igere rya nyuma mugabo barabona yuko Trump rero afise akazi ko kubereka yuko ibyo bashaka n'ubundi ataco byo bafasha mera n'imperuka bazoruka bemeye ibyo Putin abasaba atagihindutse ko bimeze no munsi nibyo ikibazo cyanibaza rero inkurikizi pito hagiye gukurikira inyuma y'ino biganiro bya hano bagabo tuvuge ko intambara igiye guhagarara ko intambara kuyu mugabo ikomeje gose iri ku muvuduko muremure ndavuga uyu mugabo nako ashaka Donetsk kandi yavuye mu biganiro Zelensky yavuye mu biganiro yavuye kubonana nande kwa boss wiwe ari we Trump uburayi bwabonanye na Trump mugabo Donetsk Putin kwa hari na mara ravuga ati Donetsk ndayishaka intambara irakomeje Zelensky asa n'umuntu aguma ashigikirwa n'abanyaburayi mugabo arazi neza ko abanyaburayi atakinini bashobora kumufasha ari naco gituma bavuye mu mubonano yashitse arasa cyane mu Burusiya abanyaburayi usanga aramubwiye ati subira uterere akantu turara mugabo urumva yuko uko biri kose nawe arazi yuko abanyamerika batabirimo bategerezwa gutsindwa ari naco gituma barimo bararondera uburyo na Zelensky aremera ko boganira bisa nkuko basa n'abarimo baraca bugufi ubwa mbere ho ntibanavuga yuko ho baseserofe bavuga ati Uburusiya buzotsinda rero baramaze kubona yuko Uburusiya bwabananiye rero bagusa ikintu gihari nuko barimo bararaba ingene bogira intsinzwi ariko itababaje nico kiriko kiraba gusa uko biriko sizomaramaza bwa Burusi bw'abanyaburayi mu gihe by'Uburusiya busaba byo buko nyene abanyaburayi bazomara barimo barifuza yuko nyene byoba mugabo byo gutabakomeretsa nico mu bisanzwe nico Putin ariko iringana Trump bene gute gute byo ushaka byoshikako ariko bitabonetse ko dutsinzwe tumarama nico nico hari ico cyanibaza inyuma y'izi ntambara ziriko ziraba muri Donetsk Uburusiya bakavuga ati 75% tushobora kuba tubifise kandi Donetsk turayikeneye turayifata nitwamara kuyifata uko biri kose twitege mu minsi ya hafi ko bashobora gutangura ibiganiro n'ubu biraba ariko gusa kumbura byose bitangazwa ibiganiro byose bibandi bitangazwa ariko biraba reka twizere yuko umwanya utari muto bazokoresha umwanya bagashika ku masezerano kuko nibagumiza bateba n'ubundi ibyo abarusiya bashaka bazobishikako ku ngufu rero ico nico barimo bariruka n'umwanya mu bisanzwe umwanya usa no kutari kurorohereza abanyaburayi kuko umwanya bafise ni muto wo gufata ingingo kuko bateba nikabarusiya baguma begera imbere rero bazosanga bimwe abarusiya basaba barabishitseko bice bituma bo ataco bagifise nabo basaba Uburusiya ya mwita nkinzi ngabo Izayi abarundi ndazi n'abantu bumva ururimi rw'ikirundi bariko baragerageza kubona ko mu Burundi dufise abantu batahura ibintu mu buryo bwiyaguye ahubwo nuko twabarondeye Izayi hari umuntu mushobora guhura akavuga mukaganira kumva menga ni mwotandukana kubera ibintu abari karagubwira je kuganira nawe mba numva tutotandukana kubera iki hari ibintu unzanamo cyangwa se ntahuza ntatahura ntanabona hari akabazo naringiye kwibaza gatoya cyangwa se numbona nakubaza kerese kara suite pour Afrique mu gihe ino ntambara iza kuba irangiye kuko twarabivuze ko inyungu Afrika izogira ko tuzobona abanyaburayi ariko no munsi intambara zo muri Afrika ko Putin nazo rimwe abazirimwo tuvuge ko zizosha zihagarara natse zimwe kuko Putin aragaragara hari abavuga ati hari kuko kwa Putin hari kuko kwa Amerika hari kuko kwa abana bari abanya-Israel twitege ko hari bizoba bibera muri Afrika bizohava bituma Putin agaragara cyangwa se bisanzwe iyi ntambara isa nuko abanyafrika yaduhaye agahengwe bisa nuko umunigo utakiri munini yego urabona ubu Burundi burashobora nabwo kuvuga nama yawe ni bukavuga ko budashigikiye yego icyumviro c'aba-Occident kandi president akitahira amahoro mugabo bwa mbere siko byari bimeze twogira imana rero Putin yodutsindira abanyaburayi gutyo n'abanyafrika natwe tukabona ko ibintu bishoboka burya abanyafrika ingorane dufise nuko tudafise ubumwe burya dushoboye kugira ubumwe Afrika yotera imbere bigasumba n'Uburaya na Amerika kuko ibyo bakoresha babikora iwacu muri Afrika kubera yuko baduteranije baraduteranye
nitwumvika ari abacu umugani ngo ushaka uyu niwe mutima wundi sinokurirwa ndabivuga ariko urumva uburyo ushaka umunyafrika umutima wundi niho rero twe dufitiye intege nke sino abanyafrika iyi ntambara twari kuyibyaza umusaruro Putin tukabona ko abarembeje natwe tugafatiraho tukigaranzura tukashika kuri bwa bwigenge kuko na independence niraboneka mu bihugu byinshi byo muri Afrika nubwo yitwa ko ihari mu mpapuro usanga hari ibihugu bikiganzwa n'ibihugu by'Iburayi amategeko niyo tuyakura usanga ari itegeko kumbure bitavugirwa ku iradiyo cyane ngo baze kuvuga ngo ibyangenze uko ariko iyo kutagaragara gutwaye ibihugu byo muri Afrika gutwaye ivwara ari amategeko wumva tukomotse ku mugani wa Burayi n'ubakaza ati abantu guhereje umutangure mu ryamane mu hoje bistire ugasanga president arabise umuntu ugasanga aravyemeje umukuru w'igihugu ugasanga umunyama iravyeme hari hawo byabaye bya mu abanyi bacu ndabizi rero ibyo byose byerekana yuko Afrika mu byo kuri tigenga twari dukwiriye gufatiraho kw'intambara tukavuga tuti reka natwe turondera ubwigenge bwacu twari dukwiye gufatira ko mkumbure atweretse umubonano cyangwa se uguhura kwa Putin na Trump icavuyemo anatweretse ziriski nawe cyo yakuye nibigiye gukurikira ariko anatweretse yuko Putin ni wari muri position de force mu kino ko bikose biraboneka kandi urugamba ni yarutsinda Afrika ishobora kunguka na ndetse n'isi yose muri rusange kuko harakanigo nyene isi yari ngo abanyaburaya badushizemo ku myaka myinshi yego tugira imana rero Putin akabadukubitira natwe tubohemana gato mwita nk'inzingabo Izayi akaba ari umwe mu bantu dufise ngaha tuza turikora kugira ngo azatuganiriza nibaza ko mu bisi za tuzokwikora tukaganira kuri Traore nabonye benshi bakomeje kumuvuga ko cyane amaze no gusimba ibintu byinshi by'urupfu ategwa n'abana b'abanyaburayi nyene tuzora tumuganire ku mugabo wa Burkina Faso nawe n'ikindi kintu naho ngomba tuzonaganira no kuno ngaha iwacu tunarabe n'ibyo wacu bitari bike tuzobivuga kabisa ndagushimire cyane nk'inzingabo murakoze cyane reka shimire gukurikirana ibiganiro byacu ariko nimukomeze mutubwire ibiganiro bya nk'inzingabo aduha cyangwa se ibiyago byiyo mu byumva gute twongeze iki adutegura ibiganiro kuri bande uno munsi mushobora kuba mwumva bateguriye ibi mukavuga muti reka dutegurire kuri independence zo muri Afrika nazo azozidutegurira kuko ubumenyi arabufise ni ibintu byinshi afise ibi ari bikeya mwamwumvise ariko mwe ni mugume ngaha muze murabikurikirana muzomenya byinshi cyane reka ndabashimire muri rusangi shimire abantu badukurikirana bari kure nk'abari muri Amerika abari muri Australia abari muri Europe ku bihugu bitandukanye muri Aziya mwese tubashimire cyane shimire we wafasha kanya ukavuga ngo kino kiganiro ndakirabire kandi gisangize mugenzi wanje ugakora nande na subscribe kurinde kuri Utamu Podcast Imana nibahezagire mu banyu no mu byanyu murakoze cyane